Shalom, amahoro y'Imana nabane namwe ni Sabas nkuru nziza, bamwe banzi nka kaje neza abandi nka King Sabas. Ndi hano kugira ngo ubwambe na mbere nsaba imbabazi abakunzi b'ibikorwa byacu. Tumaze iminsi ibikorwa rimwe na rimwe bicererwa, amasango twabahaye ntimushobore kubonera kuyo sango twabahaye, ariko nimvo ziba zitatuvuye ko ubwambe na mbere nuko dufise ingorane y'ivyuma, ariko twagira tubatere n'akamo tubamenyesha yuko turiko turagerageza kwisuganya kugira ngo turonke ibikoresho byacu. Ivyo navyo bizodufasha kugira ngo ibikorwa mu bironke ku gihe kandi muronke ibikorwa by'akanovera. Rero ukaba ufise ico woterera co dufasha kugira ngo dushobore kuronka ivyuma byacu vyiza, dukore amafilme meza, tubashikirize ibikorwa ku mwanya. Turaguhaye ikaze. Namba ufise ico ushaka guterera, ico ushaka gushigikira, kuri screen yawe uraza kubona inimero zanje n'amazina. Ni nimero ushobora kundondera ko kuri WhatsApp canke kumpamagara kuri ya page sanzwe canke kugira ico uterereye kuri Limikash. Ariko ku basanzwe bari kure babifuza guterera mu buryo bucanke ubundi, nk'abashaka gucisha kuri bank, tuzobahereza nimero ya bank ushobora gushirako intererano yawe. Hanyuma ku bakunzi basanzwe badukurikirana mu ndirimbo, twari tumaze igihe kitari gito mutatubona mu ndirimbo, ariko tugiye gusubira kubahereza indirimbo ku bwinshi. Ubu tuvugana twamaze kurekura indirimbo yitwa Ni Yule Mungu twakoranye n'umutanzania yitwa Anoint Amani, ariko hari n'izindi tugiye gutanga nk'iyindi igiye kuza vuba muri uku kwezi tugiye kwinjiramwo, n'izindi zizogenda zikurikira. Rero abasanzwe badukunda badukurikirana mu ndirimbo, ube uraja kuraba kuri Sabas Burundi murabe indirimbo twabashiriyeko, n'izindi zizogenda ziraza. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane, ndabakunda ingene mudutera intege mugashigikira n'ibikorwa byacu. Mubandanye muhezagirwa, murakoze. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simbabuguwa ico wabubikije, simbabuguwa ico wabubikije, iyo ubikije neza uyiguhana inyungu. Mwari kugerageza Diya simvuga kabiri niko kamere kanje, wihangane. Diya ni kuri ujane na Yesu. Ego Sengyo byukuri wubawe wewe respect. Uramuhaye ako kantu kiyumviriye gute? Nukure kuratani kwanza. Eko ndarabingene uri kwimanyagura, wimanyagura. Ive iyi prayer uko nabona King Sabasi we wari uyizi kandi wabigize, we wasivye ujya munsi nyene kandi waruzi kwaza, nico gituma wabihagaye waciye usiba ungirira nawe unkorera ikibi. Ive ndagutera inkuru ubu gushika kuri isaha je na wewe turahejeje. Ive urazi ko navuga kabiri, nibaza ko wabibonye. Uze ni kuri kirenge cyawe mu rugo rwanje kandi utumuke, sinze subira no kukubona mu buzima bwanje. Nahejeje. Constance ngwa hano. Ujya mugore uramwibuka? Oya
agarutse ngaha uzomwibuka neza ingene asa. yego Sinze nsubire kubona umwugururira hajya ku irembo ngo akikamike ikirenge ngaha, kuva uyu munsi birarangiye. Ego erega mabuja jewe kare nkimugura kuri porotaye yambwiye yuko wowe uri senge wiwiwe kandi ibyo ntibikura. ndabizi ko wanze gushikira iwanjye ariko nta kibazo. Ikintu ngiye kugukorera ngiye kuzanira Sabasi kuzanire hano. Hari ikintu ugomba kwibuka nuko ngukunda. Sibyo? Gusa nashakaga washaka iki Didi? Umva renda kubwira ikintu kimwe, nta kindi kintu conezereza umutima wanje muri aka kanya kiretse kubona King Sabasi. Please kora uko ushoboye kose umpuze nawe, kandi nta kindi kintu ndakugoza. okay, reka ngende mukuzane kambaze nkugeze kuri chambre yawe. Hello baby. Ni sawa? Yambi ya. Mengo nyene nashitse. Umvereza rero amakuru mashasha rero ahubwo ndondeye naje ndagukeneye. Buriya rero databuja yantumye ko ngomba kugaruka Ikigali, kandi bo rero mfise ubuzi bubiri ukaburi murayayata. Ubu nanje noti zirakwakwara we. Ya ishaka witegure wipange uzonjane muri ka kantu rero kaduza abantu. Mbe uhavuze ngo kitwa essence essence ntacyo uzokanyiza ndakarimwe nzoca ndakamenya sha. Ego urumva ubu rero jewe mfise ubuzi bubiri databuja urumva arinza ntuma ko baba bandihiye déplacement iki, urumva rero nk'imisi ibiri turya sho ihagije. Wowe rero ukaba uri murayayata nawe nizere ko ubu yanzohajije kuyikora, kandi bamwe ngo iri hajya hagati neza na neza Ikigali. Sha ahubwo rero ngombe ndondera akarato kameze neza ku buryo batazoncisha mwijisho. Hewe ngubwo hari iminsi amezi n'imyaka bitampiriye, ariko uca muno munsi ukambera umunsi ntibagira no ku buzima bwanje.
icuma amaso yanje akanezezwa n'ingabire y'umunezero wanje ari we King Sabasi. Ni ukwandika itariki y'amateka akomeye ku buzima bwanje. Diva, njahuri ngo ndakwegere tugumane nk'ikimenyetso cyo kubana karamata tudatana. Umwe wese muri twebwe burya ntiyuzuye, ariko turakwiye kuzuzanya. Emera umbere umwamikazi, maze ubwo butoni n'ubutore bwawe name ndabutotaharisha urukundo n'umunezero, kandi ndazi yuko utazokwigera wicuza, ahubwo bizomenyekana mu mateka y'isi yuko Diva yakunzwe na King Sabasi. Please. Wow. King. Ekuri King nyene. Amahirwe yo kubana nawe sinoyizera. Bazi Diva, hamwe buno bukene bworamuka buheze, nipfuza yuko Imana yontera iteka ikampa umurondo w'ikirezi asa n'irirenga yakaka nk'izuba nkuko kwawe. Nipfuza umwigeme mwiza ku mutima no ku mubiri, intore y'ubwitonzi nkuko nkubona. Hama wa wundi Imana yamaze ku mwanya munini iri kirarema iri kiratunganya nkuko kwiwawe. Kumbura azi gutera n'imitoma. Si mitoma Diva, si mitoma. ubuzima buguha Hewe, icyo inkuru zawe wabubikije twayaze byinshi nibagira ko ndakubwira ikintu cyari ku mutima. Urazi ndagufitiye amakuru. Iri joro ryakeye nabaye mu bintu mana we reka ndabikubwira. Naraye mu ndoto zimwe nokubwira vyanteye amakenga. Erega nagize indoto muratwicaranye kunyene, ariko ndiyumvira reka ndabikubwira. Izo ndoto nabona ari umugani ndiko ndagucira. Uwo mugani nawe wavuga gutya: harabaye umuntu yatakaje inzahabu y'agaciro kanini, hama carigiye aragenda aramara igihe yarayibagiye. Hama mu nyuma yibuka ya nzahabu yatakarije, niko kwigira inama yo kwirondera
aho yibaza kwiri araza arayirondera aramanuka araduga ashiramo amayeri yose arabura ariko iyo ajya kwibuka akamenya uwayimutoreye akaba ari warondera iyo nzabere kuyibona. Hewe urantwengeje uwo muntu yateye inzahabu inzahabu arayita hari umuntu ata inzahabu ubonye nisubiye mu gataka ikinyika hewe reka warayurushe ariko mpore nta kundi wakubye mu ndoto ahubwo rero naje ndaguye ndagarutse ko wumva yari indoto yari mu migani reka tugeretse ngaho sha twigire mbere ngo ndakwihera agacayi. we ni iki? Hewe harajwe Eka harasanzwe nta soni wewe wibagiye wewe ngaho za kuri iki wewe uri umuyaya urumva usohoka inzu ibonye se winjira usohoka na nisoni aho uri umuntu wanyuma ngaha mwiyinzu ariko je ni kwasenge ati kwasenga abari n'abasenga barafise iyo bari ubone kwasenge tusha umviriza nkubwire n'amakuru utaruzi nimba ari wese senga atari senge wawe biragusha yarandaye kutazosaba kwinjira ngaha ariko wagakotora ngo ngwiki agakotora wisokoye umaze kwisokora udukotora tungana agakobwa uzazora kitabo wavyaye apana jewe ikindi naco weko ushaka kunkuza mu kazi wobona ubufise yo wonjana wita abantu ngo nubukoshwa atana kamuri isokora wewe ega nta nindero ukigira abakobwa bari kera hazigaye ingwerigwere iwanyu barayicuruza mufise amabotike y'indera ngahe umbiza ndakubwira wa mukobwa wawe ziko ureke kwitamwo nk'iyuta nimba wavutse ku bami injira urashaka wa mukobwa ziko ibitakurabura bahiga nta soni wibaza by'umuryango byinjira mu hano kuri umukozi uyobe uri umuyaya winjira inzu usohoka ubwenge urumva uriko uratwinjira twebwe wowe ugomba kwinjira mu bibazo by'umuryango wewe ubyinjira mu nkande wewe nta soni kwisi umfasha kuvuga siko akataretse kaba gasembe reka ngende burya uzombabona ndi umusegwa musanga madame ikindi naco ababipfa n'ababisangiye ndagiye nzogaruka umva nanje nkubwire uwutema ugwiwe bamutiza umuhoro komeza mushihane
Didier kuje wenyine King Sabas ari urazi hano gutegerereje no mwijyo ndarindira kuza ndabura sha Diva uranyihanganira ntuzaniye inkuru itari nziza nasanze yaragiye ntawe uhari King Sabas what nyine urumva Alexandre maze iminsi ni nayo impamvu nari naramubuze kubera ko naramuhamagaraga telefone yiwe sinyifatisha ntiyigeze ambwira ko Sabas yagiye Alexandre nyine ni wa wundi nakubwiye wari waramuhaye indaro igiye mwohereza inaha mu Rwanda none sanze yaragiye nyine sinzi kabisa yagiye Didi kora iki wambeshe niya nombero warushaka Diva ntunyumve nabi njye ntago nakubeshe ibyo nkubwira nibyo ahubwo wowe nyine waraje mwarabisikanye nyine ubu yasubiye Bujumbura gusa basi ari he kunyihanganira kabisa ariko rero ko twese turamukeneye kati twinjire mu nzu nyine ngusobanurire twinjire hehe ngo winjire he nyine twinjire mu nzu nkubwire rega twese turamukeneye sibyo umva ndakubwira ikintu Didi wanyibeshe ko cyane ndi umurundi kazi y'agaciro nk'umukobwa bisa nabyo uri kuravuga watakaye wazimiye Diva si ukomeze uretse ikindi nacyo ngomba gusubira ibijumbura mu maguru masha kuko ndabona w'intumbero wari ufise kuri Diva kameme ntabwo turi abana nse urasubira i Burundi usize gutya kweli ngo ngwiki nyine urazi ko ubahuka ko kwigira nk'umwana ariko reka twinjire ariko ngusobanure reka nanjye ndamukeneye twese dushaka ukuntu tumushakisha sibyo none umushakira mu cyumba wanje umva injira mu nzu dusobanure ninjira he winjira he nyine ngusobanure ahubwo ndende so ako injira Didi ndakwinginze Didi rikosa nturikore ese Diva waritse ko tutari abana Didi ndakwinginze ntukunda kuba ndakwinginze nturikore ntusubone urundi umwana muri kwe igire nk'abantu oya Didi mbabarira n'ukuri Didi ntacyo gutwara ariko oya n'ukuri mbabarira Didi mbabarira usohoke mbabarira mukobwa fata ibintu byawe tugende uzi nk'ahantu ujya kuruhukira ariko mbere y'uko tugenda nagira ngo tubanze tukibwirane tuganireho gato mbega imana ngira ndungikira umumarayika waje imana wo mu ijuru iguha umugisha urakoze hanyuma nitwa Diva ndi umurundikazi nanjye nitwa Reco ndi umunyarwandakazi wawu reba ukuntu biryoshye kumva umuntu wita ngo ni umunyamahanga mukajyaga mugahuza erega n'ubundi abanyarwanda n'abarundi turi kimwe turi umwe hanyuma Diva njyewe mukinjira hano umwuka wera yaransanze ambwira kubakurikira mukinjira muri iyi rogi njye narabakurikiye ntabwo mwambonye ariko nari ndi kumwe namwe umwuka wera yaransanze arambwira ngo mbakurikire hanyuma ndaza ngeze imbere ndasubira ndataha kandi njya mu rugo mu gatondo mbyutse ndi gusenga umwuka wera arongera aransura arambwira ngo genda urebe uriya mukobwa niko kuza rero gutya ndaza ndinjira none ndebera ibintu byari bikubayeho ubwa mbere ntangajwe n'uburyo imana irakora abantu bayo hanyuma mu by'ukuri nyine ibibazo ndabifise naje muri iki gihugu nyine twatakaje umuntu aje muri iki gihugu nje kumurondera
nyine naramubutse ndabira nagira ndahasige n'ubuzima. Ihangane Diva, isi yabaye mbi kandi n'abantu babaye babi, ariko ihangane kuko njye kukwereka ahantu uruhukira hanyuma uzataha wamaze kuruhuka. Gusa ikintu kidashobokera umwana w'umuntu Imana iragishoboye, twizere Imana. Urakoze cyane. Murakoze nawe. Chris ni sawa se? Yego n'amahoro. Ya na karibu i Kigali. Murakoze cyane rwose. Nizere ko kugera i Kigali hatakugoye nyine. Oya, ntabwo byigeze bimvuna gusa icyambere nagomba ndagushimira. Wakoze cyane rwose. Kandi no kubona wandondera hano nkaharonka. Kandi naheza pe. Wakoze cyane. Oya urumva Kameme ntago nagushakira ahantu habi. Gusa inaha ntago hagoye cyane. Nukuza ugafata umumotari ukamuha adresse ubundi bakugeza aho ushaka kugera tu. Nivyo Frank. Hama urambabarira. Sinakubwiye impamvu nyamukuru yanzanye. Ako nibaza nabanze kubwira izina ryanje ni Chris. Nkaba ndi umurundi ariko nakuriye muri Canada. Rero urambabarira nkizi Kigali nari nje shaka wewe. Sivyo? Ariko navuga ati chance nagize cyangwa amahirwe nagize nuko izina ryawe rizwi cyane rwose. Rero kuri ivyo jewe mfise umuvandimwe wanje ndiko ndarondera Ikigali. Kandi umuvandimwe wanje twarigeze kuvugana ambwira yuko aje Kigali wawe. Aje wanje kwa Didier cyangwa kwa Didier Kamanzi ko nibaza ni wowe. Umuvandimwe wanje akaba yitwa Finle. Niryo zina twari tumuziko ariko numva yarahinduye izina. Igituma ndakubwiye uko ni kubera ntabwo nari nzi ko tuvukana. Finle. Hari indi zina se afite King Sabasi. King Sabasi ndamuzi. King Sabasi turavukana. Ni grand frère wanje. Ariko uretse gato muvindimwe se ko watigeze ambwira ko afite abavandimwe. Didier inkuru ni ndende ariko reka nagucire ku mayange. Je na King Sabasi turavukana. Ni grand frère wanje. Ariko ni inkuru ibabaje ntabwo nigeze menya ko tuvukana. Naje kubimenya amaze kuza mu Rwanda. Kandi n'umunsi azi ni Kigali twari turi kumwe. Acambwira neza cyane kaje kwa Didier Kamanzi. Akaba ari wowe. Akaba kandi ariyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye genda kurondera. Nukurinda gusavye. Umpuze gusa na King Sabasi uzobukoze. Ya Chris mbo sinzi ko nakwizera ibintu uri kumbwira uko nje uburyo nzimo King Sabasi ntago yigeze ambwira ko afite famille afite abavandimwe ariko ikintu nakumenyesha cyo nuko désolé ntawurina ko yahise asubira Bujumbura. Imba wagenda uno munsi wararuka azagenda ejo ukamushakira ko ikintu njye nigeze kumufasha ko ni inshuti yanjye ndi Bujumbura namufashije yari akeneye kuza inaha arebe ko wenda ubuzima bwahinduka umuntu aramwakira. Icyo gihe nanjye nari ndi Bujumbura i Burundi. Noneho nje sanga asubiyeyo baje barambwira ati wenda basanze ubuzima bwiwe wenda avenir ye itari mu Rwanda ahita asubira i Burundi. Nukuri kuma nje birananiye. Ntabwo nzi ko umukobwa mwiza nkawe wavugira uwo uje kundeba. Ati tikende ukaza kugenda mu. Nahinze kare byo ndi bakobwa babeshya bo.
kuri Facebook kuri WhatsApp bazasohora nturansuye kweli I'm so happy for you. ariko icyo mvuze ndagishitse ko nari nabikwemereye ndi se kunza gishitse Sure. It's very nice, very nice. And by the way, uri umukobwa mwiza pe. Nukuri kwimana urasa neza urasa na bike. Reka buryo abacumugana mu Kinyarwanda ngo inshuti ikora ku nzira. Waye nudise nta nagukunda ukambera n'umugore. Seriously. Wambera umugore da agumina nkagushakira iduka agushingira iduka ugacuruza ko umukobwa mwiza rwose. Dore ko usa n'ikizuba zuba. ariko Jesse cyo cyari canzanye Uri cyakuzanye. Sikubira kariyo. Jende umwana wa Pelagie uramuzi What? Pelagie wahise Pelagie Pelagie Burundi se? yego umukobwa wiwe Uri umukobwa wa Pelagie? umukobwa wiwe Uravugisha ukuri? ikintu nyamukuru canzanye ngaha nuko nzi neza ko uri umugenzi wiwe kandi inkuru yanje yose urayizi kandi ndazi neza kuzi papa rero naje ngaha kugira ngo mpuze nawe uribaza umukobwa ngana nkanje narize ndaheza urabona yuko mfise imyaka ikwiye kuba ntigeze menya papa wanje gusa nzi neza ko ari muzima rero ikintu nagusabye ni cyonyine ndabifasha umpuze na papa wanje Njyewe urashaka njye nguze na papa wawe. Kamubwira umukobwa we. Mama wa Pelagie ndamuzi. Ariko ntabwo nzi papa wawe. Ikibazo cya papa wawe akibaza mama wawe. Ntabwo bajya kumutenda njye ndi kumwe na mama wawe. uri se ko atawuzi Nkundi si papa yitwa nde? ntumuzi Papa sinuzi. uri se ko ndamuzi utamuzi ariko papa nawe nzi. uri se ko utamuzi Aho nzi. ndakubaza ikibazo kimwe Ikibazo wambaza. ndafise ibirato birebire bifise taro ndende amahotaro binkwiye neza bitandoka kandi bitange binkwiye neza urabizi bijya birato by'abagore Yeah, I know. umunsi nobiguha nkakubwira tuzunguruke ngaha mu muji ukumva ko uri comfortable Ashobora gusetsa wa mwana w'umukobwa. Gusa ngiye umugabo w'igikwerere nkanjye. Ni gute nakwambara inkweto z'abakobwa? Ntabwo bishoboka. niko ubuzima bwanje utoshobora kubusipota uko mbayeho jewe uko niyumva ntiwoshobora kubisipota iyumvire yaba ari umwana wawe ariko arahura n'ibibazo byose ndiko ndacamo kugira ngo mbone papa wanje wowe vyakira gute wowe vyumvamwo gute Ariko nagusobanuriye. Papa wawe ugenda umuzi mama wawe njye ntabwo muzi. Serious ntawe nzi pe. Mama yakuba tuziranye inshuti yanjye ndamuzi ariko ntabwo nzi siko. Washaka ubundi by'uburyo ubushaka mu papa ntabwo wabinyuzaho njye papa nawe nzi. uretse ko nobana turi itike ryanje kuva i Bujumbura shika i Kigali kubera wewe kubera ko nkeneye kukubona kumenya papa wanje ndagusaba ikintu niyo ryoba rimwe ryonyene mu buzima bwanje nzoshishaka mfi canke we wapfa ariko ndamubona canke wowe nawe ufatanije na mama ufatanije na mama kunyima amahirwe yo kubona umuvyeyi wanje mfe nk'imfuvyi kandi mfise papa wanje suis désolé ariko ibi bintu iyo biza kuba ku mukobwa wawe ndazi ko utaburi kuvuga amajambo uri kuravuga urakoze GNFILMS, Good News Films, Double Favor without limits.